ndabipfuriza umugoroba mwiza nshuti banywanyi biganiro byacu mudukurikiranga kuri nobonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Reka twongeye turebere hamwe amakuru ariko aravugwa cyane hirya no hino kwisi, ariko twibanda ku makuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari, aho turagaruka kuri update ziriko ziravugwa nido ry'amakuru abakomeye cyane abariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nkuko mumaze kugenda mubimenyera. Aha niho honyine rero ushobora kuronka amakuru agezweho ariko aravugwa cyane hirya no hino ku isi. Nyemera rero turabere hamwe byinshi bikomeje kugenda bigaragara, turaza kugenda duhera ku ngingo nkuru turahera hanga mu gihugu cy'u Burundi. Mu masaha aheze nibwo nababwiraga yuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye butifashe neza, ndetse hari amakuru amaze kugenda atugeraho avuga yuko noneho ashobora kuba yokurizwa indege akaba yojya kuvurizwa mu bihugu by'amahanga, nyuma yuko abaganga bariko n'ubundi bamukurikirana baturutse mu bihugu by'amahanga cyane mu gihugu cy'Ubwongereza ngo baba bamaze kugenda bararuha. Bibaye ari ukuri rero rwose yabagiye gukurikira mugenzi wiwe uyoboye igihugu cha Kongo na ukubutse mu gihugu cy'Ububirigi Bruxelles, aho yagiye kwitabwaho n'abaganga bakumukorera operation ndetse akaza no kubagwa. Igitangaje nuko uyu mugabo uyoboye igihugu cy'u Burundi ngo ashobora kuba ari ibyo yoba yarahawe, nkuko twaje kugenda tubigarukaho. Hari amakuru avuga yuko rero isaha no ku isaha ashobora kurizwa indege akaba yojya kuvurizwa mu bihugu by'amahanga, mu gihenga mu gihugu cy'u Burundi abaganga bahari ntaco bariko bamufasha mu kuba yogaruka kumera neza. Hagati aha mu bibazo bikomeje kugenda bigaragara nga mu gihugu cy'u Burundi, usibye ibyo ngibyo mu gitondo naje kugenda ndabagezaho amakuru ya bamwe mu Barundi bavuye mu gihugu cy'i Dubai bagafatwa bugwate cyangwa se bagafatwa n'inzego z'iperereza, hanyuma bakaba baramaze kugenda bafungwa. Aya niyo makuru amaze kugenda amenyekana. Imiryango rero y'Abarundi baherutse gutahukanwa bakuwe Dubai iriko irasabwa amafaranga n'abakozi bajejwe iperereza nga mu gihugu cy'u Burundi n'amahera menshi guhera ku bihumbi amajana 300 gushika ku majana 5. Ubu niyo bagezeho mu rwego kugira ngo bashe kuba borekugwa. Nta muntu uzi ingene bafashwe. Icakora amakuru naje kugenda mbabwira nuko twamaze kugenda dutohoza twifashishije imboni zacu zigiye zitandukanye zibasha gutaha amakuru. Baza kugenda batubwira yuko bagendaga bakorera amasosiyete y'Abashinwa asanzwe afite akazi ngaho muri Dubai, ariko kandi bakaba bari basanzwe bakora akazi k'ubusikama, aho babwiraga abantu ko babahereza akazi ko gukoresha imashini cyangwa se kwandikisha imashini ibizwi nka typing job, ariko bakaza gufatwa. Binavugwa yuko kandi uhereye igihe bafashwe harimo n'abazanywe badafite passport zabo, ndetse ngo nta nubwo baba baronse umwanya kujya gufata ibintu byabo nk'imyenda bafatanywe bari mu kazi niyo bacyambaye gushika none. Kandi bamaze bamwe icyiciro cya mbere cyahageze ku itariki 15 z'ukwezi kw'indwi, abandi bashika ku itariki 23 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka wa 2024. Bimeze bite? Turaza kugenda tubigaruka mu makuru yacu arambuye mu buryo burambuye. Wowe icyo usabwa no kubana natwe kugira ngo ubashe kugenda wumva byinshi ndetse n'aka kaga kari kugenda kaba kuri aba Barundi ngaha mu gihugu ca Kongo. Uyu munsi kwa kane hari amakuru yaje kugenda agaragaza neza yuko M23 yaba yigaruriye agace gakomeye cyane ku burovyi nkuko biriko bitangazwa, ndetse akaba arandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda atuma ubutegetsi bw'Ikinshasa bukomeza guhinda umushyitsi, bukomeza kugenda buhura n'akaga gakomeye cyane nkuko biriko bitangazwa. Ariko kandi nkuko amakuru ariko atugeraho n'ubundi nkuko amakuru arimo kugenda tugeraho, abarenga 20 barimo General Sultani Makenga usanzwe arongoye igisirikare cya M23 ndetse na Bwana Colonel Nanga bakaba ari bamwe mu bantu baje gukatigwa ubwo gupfa nga muri Kongo. Bakaba bakatiwe mu rubanza batigeze bafatwamo cyangwa se batigeze bitabira, dore yuko ari urubanza ruburanwa ku ruhande rwa Kongo, ariko kandi ababo bakaba batarigeze bafatwa n'inzego zijejwe iperereza nga muri Kongo.
hari amakuru kandi akomeje kugenda atugeraho avuga yuko muri Burkina Faso Captain Ibrahim Traoré asanzwe arongoye ico gihugu mu buryo bw'inzibacyuho yamaze gusimbuka kudeta ubugira inshuro 16 iyo yasimbutse akaba iri ya 16 hari uburyo yaje kugenda bisobanuramo ndaza kubigarukaho. Ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu rero kuri uyu mugoroba, twe turi ku mugoroba. Ese wowe bimeze bite? Uri mu gitondo cyangwa se uri mu rucerera, uri mu masaha y'amanywa? Ntabwo mbizi bitewe naho uherereye. Icyo nkwifurije ni ukumererwa neza, ni nako ngo ikaze mu biganiro byacu hano kuri ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ikaze uwo nkurikiye uri ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye, nkwifurije kumererwa neza. Abadukurikira bari ngaha ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, abadukurikira bari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, twifurije kumererwa neza cyane. Tubahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha, pyonda handitse sabone kugira ngo ucuraronka ibiganiro byacu mu buryo bworoshye, ariko kandi reka nkubwire yuko ushobora no gukanda hirya gato hano hari akamenyetso kameze nk'inzogera, ubundi ukabasha kuzaja urabana natwe mu biganiro byacu mu buryo bworoshye cyane bugiye bitandukanye. Reka tuyatangurire ngaha kandi mu gihugu cy'u Burundi nk'ibisanzwe ngo uja gutera uburezi arabwirenza kandi ijya kurisha ihera ku rugo. Nga mu gihugu cy'u Burundi mu gihe amagara ya nyiricubahiro Evaristo Ndayishimiye atifashe neza nkuko byamaze kugenda bitangazwa ndetse byamaze kugenda bimenyekana, ubu noneho nyine amakuru aravuga yuko ngo ibintu bishobora gukomera ku buryo isaha ku isaha ashobora kuba yokurizwa indege kugira ngo abashe kuba yojya kuvurizwa hanze mu bihugu by'amahanga, nyuma yuko amagara yiwe akomeje kugenda ahura n'akaga gakomeye cyane. Mu nkuru yabanje naje kugenda rero mbabwira byinshi cyane bigiye bitandukanye ku bigendanye n'ubugwayi bwiwe, aho benshi bakomeje kugenda bakomora ku magambo aherutse gutangaza mu nama yari kwirabera ngaha mu gisagara ca Bujumbura, aho yari ariko avuga ku bigendanye n'imyiteguro y'amatora ateganyijwe mu myaka iri imbere, aho yavugaga yuko n'ubundi afite icyizere cyo kuzatsinda amatora, ariko avuga yuko ibigendanye no kwitabira amatora bigendanye n'imigwi myinshi iri ngaha mu gihugu cy'u Burundi ngo bituma hatangwa amahera menshi. Akaba yaramaze kugenda avuga yuko buri mugwi wose wizeye guhatanira ikibanza cy'umukuru w'igihugu ugomba kuzajya utanga ayo mafaranga, ngo utayafise n'undi bakayaguza mu gihe babifuza guhatanira ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Ibi ni bimwe mu bintu bitigeze byakirirwa neza, bikubitiraho n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye abanyagihugu bafise, bituma ngo yoba n'ubundi yarafashwe nabi, ndetse bimwe mu bikorwa bari barimo bigendanye n'ibifungurwa bahawe ico gihe ngo ko ari ibyo bamuhaye bihumanye, akaba ibingibi bamuhaye ngari nabyo byoba byarahitanye uwo yagiye ku butegetsi asimbura Petero Nkurunziza. Ariko kandi ngibi kandi nabyo General Ariyonki Bunyoni ngo yagombaga kwifashisha, akaba nabyo bimuhejeje mu gihome, nubwo kugushika none tutari twamenya neza aho uyu mugabo yoba aherereye. Kugeza ubu rero nkuko biriko bitangazwa ni ikibazo gikomeye cyane, abanyagihugu bakomeje kugenda bavuga yuko uyu mugabo ashatse yotanga imihoho akava ku butegetsi bugafatwa n'abandi bantu babifisiye ubushobozi ndetse bafite imbaraga, bafite n'intumbero yo kugeza ku Barundi kwiterambere ryiza kandi rirambye. Ariko kandi abandi bakavuga yuko yakomeza kugenda ayobora ico gihugu cy'u Burundi. Turaza gukomeza gukurikirana andi makuru agendanye n'ubuzima bwiwe, turaza kuyabagezaho mu makuru y'igitondo. Hagati kandi naje kugenda mbabwira mu masaha y'igitondo ibigendanye na bamwe mu Barundi baje kugenda bavanwa angaha mu Dubai, aho bari bafise akazi twamaze kugenda tumenya yuko ari akazi bakoraga mu masosiyete n'amakompanyi y'Abashinwa, aho bashwaga abantu cyangwa se bagakora ibizwi nk'ubusikama, babesha abantu ko batanga akazi, hanyuma akazi ko gutayipinga ku mashini kandi ari ubusikama, hanyuma baza gufatwa. Hanyuma yo kuza gufatwa rero hari abantu benshi batigeze banamenya irengero ryabo, ariko twamaze gutahura byinshi cyane bigiye bitandukanye nyuma yuko imiryango y'aba Barundi nyine baherutse gutahukanwa bakuwe Dubai iri kwirasabwa amafaranga n'abakozi bajejwe iperereza nga mu gihugu cy'u Burundi.
kuva ejo rero nibwo natanguye kugenda babwira inkuru z'aba barundi batazwi igitigiri baherutse n'ubundi gutahukanwa huti bakuwe mu buzi bari muri Dubai. Ico tumaze kugenda tumenya nuko umugwi wa mbere washitse nga mu gihugu cy'u Burundi ibujumbura ku itariki 15 ukwezi kw'indwi mwaka wa 2024, umugwi wa kabiri washitse nga mu gihugu cy'u Burundi tariki 23 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2024. Kuva bashika rero baciye bafatwa bapfungirwa mu busho bw'iperereza, imiryango yabo ntoyigeze imenyeshwa ko bagarutse mu Burundi. Uko baje bambaye rero niko bacambaye kubera yuko bari bakuwe mu buzi bavayo antacintu cabo bashobora kuba bofata cyangwa se guhitana. Mu nkuru najejwe kugenda ndabahereza uno musi nababwiye yuko abo bantu bagirizwa kuba bahora bakorera amashirahamwe y'abashinwa akora ubusuma mu mabanki yo mu bihugu byose bakoresheje uruyeri ku mbuga ngurukana bumenyi scams. Dubai yarahanye abo bashinwa ariko abakozi babo ica ibasubiza mu bihugu baje baturukamo, niko byoje kugenda bitangazwa. Abakozi b'iperereza nabo rero bariko barakora ubusuma bushasha bashaka kuba boronka amafaranga kuri izi mfungwa zomaze kugenda zifatwa nyine n'urugwego rujeje iperereza nga mu gihugu cy'u Burundi. Mu kwanka rero ko abo barundi baherutse gutahanwa babonana mu kwanga ko babugana kubonana n'imiryango yabo, abakozi bajejwe iperereza babibonamwo urudandaza rushasha. Hari umuryango waraye n'ubundi utanze amakuru agiye atandukanye kubigendanye n'ubuzima bwabo ndetse no kuri intahe. Yagize ati narimejeje kureba inkuru y'abantu bakuwe i Dubai, njewe harimwo uwanje umubyeyi w'abana bashika kuri 3 yari yagiye kwisumamwo. Uyu musi bakwije indwi zika kuri 2 bari mu muzu baje bambaye kuko ntaco bazanye. Uwacu bamukuye rero imbere yaho aba bazanye imbere yaho aba uwacu bakaba baramukuye imbere yaho aba ibyangombwa afise bikwiye aho bari ntawo bagemurira kuko nubundi ntawo babona. Ugiyeyo aha ashika ku bihumbi 20 by'amarundi umupolisi kugira ngo amurebe ko uwiwe ariyo aciri. Ubungubu turonka amatelefone yabo gusa. Amahera rero bakomeje kugenda batwaka na amahera menshi cyane, bakaba bavuga yuko ngo bahereye ku mahera ashika ku bihumbi 300 akaba bashitse ku mahera ashika ku bihumbi 500 by'u Burundi ngo ababo babashe kuba botahanwa. Ati ntawuzi ko bafashwe bugwate n'ibyari byo, nta muntu numwe urabasha kuba yomenya imva n'imvano yabyo. Yagize ati nohanura umuntu ufise uwiwe rero uri Dubai ko yoba arabaza ko ariyo akiri kuko ngo ababazanye abo bazanywe ni benshi. Natwe mu kubimenya nuko n'ubundi hari umubanyi bari kumwe bari bapfungiye hamwe n'ubundi we mu nyuma baramurekura aratubwira aza kutubarira yuko n'ubundi ariyo bantu babazanye, ariko n'uyu yatubwiye yuko yahavuye asubira gufatwa. Twebwe rero nto tuzi ico bafatiwe, gusa uwo yaduhaye inkuru yaravugaga mwo ubusuma bwo mu mabanki be n'amashira hamwe yatanze ubuzi atabifitiye ububasha bandanye musesemera. Ati turahangayitse cyane ibintu twifuza ko bikogwa mu muco, tumenye ico abacu bazira bahabwe uburenganzira bwabo bwo kubonana n'imiryango yabo, nimba bafise ico bagirizwa bajanywe muri sentare atakiriho babarekure basubire mu miryango yabo. Ibi bintu birahambaye. Iperereza ya leta y'u Burundi nibatange umuco kuri bano bantu bamaze icije cose bapfungiwe mu iperereza, imiryango yabo itabizi, ntihanamenyekane abapfunzwe abari bo. Igihe cose iperereza rifunga abantu bitazwi n'imiryango yabo byama bibyara ko hari abahava bakabugwa irengero ryabo. Leta nishire ahabona icaha umwe wese imwagiriza, ninge
ingene amatohoza yakozwe abafunzwe barafise uburenganzira bwo kunuma igihe cyose batari kumwe n'umushingwamanza. Uburenganzira bw'akiremwa muntu butegerezwa kubahirizwa mu ntambwe zose zijanye n'iby'ubutungane nga mu gihugu cy'u Burundi. Iki ni ikibazo rero gikomeje kugenda kirafasta indi ntera nga mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi gushika none hari abakomeza kugenda bavuga yuko bakomeje gutegwa impungenge n'ayo mahera angana gutyo bariko bakwa n'abajeje inzego z'iperereza kugira ngo ubashe kuba wojya kubaza nimba uwawe yoba ariyo cyangwa se n'ubundi yaba adahari cyangwa kugira ngo babashe kuba bomurekura nkuko biriko bitangazwa. Namakuru rero akomeje kugenda aravugwa, ariko kandi turakomeza kugenda nayo tuyatohoza tumenye imvo n'imvano yayo ndetse nuko bihagaze. Hanyuma kugeza magingo yangaya mu migwano ikurabera nga muri Kongo, hari amakuru yamaze kugenda amenyekana yuko uyu muhari M23 wamaze kugenda wigarurira ibindi bice bigiye bitandukanye cyane ibice bisanzwe bikungahaye ku bigendanye n'uburobyi. Umuhari M23 kuri uyu wa gatatu tariki ya 7 Kanama wigaruriye Nyakakoma, agace gakungahaye ku burobyi muri teritwari ya Ruciro mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Aka gace gaherereye ku kiyaga cya Edward. M23 yakigaruriye nyuma y'imigwano yasakarangije n'ingabo za leta mu masaha y'igitondo. Ifatwa rya Nyagakoma rije ryongera ku tundi duce M23 yigaruriye kuva mu mpera z'ukwezi guheze, turimo santere z'ubucuruzi zirimo za Nyamirima na za Ishasha. N'uduce uyu mutwe wigaruriye n'ubundi mu gihe hari amasezerano yo guhagarika imigwano yasinywe ku itariki 30 Nyakanga yagombaga gutangira gukurikizwa ku itariki 4 uku kwezi umwaka 2024. Gusa uyu muhari wanze aya masezerano uvuga yuko n'ubundi udashobora kuba wohagarika imigwano mu gihe ibyo biganiro ndetse n'iyo myanzuro batigeze bayitabira cyangwa se ngo bagire uruhare mu kuba boyifata. Muri Burkina Faso, Kapiteni Ibrahim Traoré yatangaje yuko yongeye gusimbuka indi coup d'etat. Perezida w'inzibacyuho wa Burkina Faso, Kapiteni Ibrahim Traoré, kwa kabiri w'ici cyumweru yatangarije ko inzego z'umutekano z'iki gihugu ciwe zeruka kuburizamo umugambi wa coup d'etat zinata muri yombi abashakaga kumuhirika ku butegetsi. Bwana Traoré yabigarutseho kandi ubwo yari mu muhango wa gisirikare wo kuzamura amabendera Flag Raising Ceremony wabereye ku ngoro yiwe. Uyu musirikare kandi yemeje aya makuru avuga yuko mu byumweru bishize hari abashatse kumutembagaza ku butegetsi. Asobanura yuko uwo mugambi ugamije guhungabanya umutekano w'igihugu n'abanyagihugu utagizwe gusa n'intambara y'itumatumanaho rigizwe no gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma bihuha, ako ahubwo unagizwe n'intambara ishingiye ku bukungu, gahunda yo kwica abantu bamwe bakomakomeye nga mu butegetsi bwiwe ndetse niyo kugaba ibitero ku nzego za gisirikare n'iz'umutekano ngaha muri Burkina Faso. Yagize ati tumaze igihe rero dukurikiranira hafi umugambi mubisha wabo ugenda ukuri kuragenda, ndetse igitero cya nyuma birashoboka yuko cyari kigizwe no kwifashisha bamwe mu bantu bo mu nzego zacu, ibintu twashoboye gukumira ndetse tuza kugenda tubitahura. Coup d'etat iheruka gupfuba ngaha muri Burkina Faso ni ya 16 yageragejwe muri iki gihugu kuva Kapiteni Ibrahim Traoré yoshika ku butegetsi. Yagiyeho akoze nawe coup d'etat ni muri Nzeri umwaka wa 2022. Itangazo riheruka gusogwa na Presidence ya Burkina Faso rimenyesha yuko hari abantu batawe muri yombi bakekwaho kugira uruhare muri ibyo bikorwa niyo migambi yo gushaka gutembagaza uyu mutegetsi nawe ukiri mu nzu bacyuho. Abafashwe barimo abakozi b'inzego z'umutekano bakoranaga na bamwe mu bantu bo hanze y'igihugu nkuko biriko bivugwa cyangwa se byamaze kugenda bitangazwa. Iki gihugu rero nacyo ni kimwe mu bihugu gushika none bikomeje kugenda bigaragaramo ibigendanye n'umutekano muce cyane ugereranyije aho imitwe igiye itandukanye iriko igerageza kugenda igaba ibitero.
Tugaruke nga muri Kongo nkuko bikomeje kugenda bigaragara abashika kuri 20 barimo General Sultan Makenga arongoye igisirikare ca M23 ndetse na Bwana Colonel Nanga usanzwe ari umuvuza bikorwa wa AFC ibarizwamo M23 bakaba bamaze gukatirwa igihano cy'urupfu ndetse bagikatirwa batari muri uru rubanza kubera yuko inzego z'umutekano tigeze zibata muri yombi n'ubutabera bwa gisirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusange kuri uyu wa kane itariki 8 ukwezi k'8 ukaba gwakatiye ubwo gupfa abantu bashika kuri 20 biganjemo abayobozi bakuru muri M23 mu bakatiwe ubwo gupfa harimo abasirikare bakuru bo mu mutwe wa M23 nka General Sultan Makenga ukuri igisirikare cawo General de Brigade Byamungu umwungirije Lieutenant Colonel Wiringoma uvugira kigisirikare cya M23 Colonel Vianney Kanyamuhanda Kazarama wigeze kuba umuvugizi w'uyu mutwe barimo kandi abayobozi bawo ku rwego rwa politike na Colonel Nanga usanzwe ari umuhuza bikorwa w'ihuriro rya AFC M23 ibarizwamo Bwana Brahitara Bisimwa umwungirije Bwana Lawrence Kanyuka uvugira ishami ryawo rya politike ndetse n'umunyamakuru witwa Paruku Heruka kwihuza nawo abahawe ijyano gisumba ibindi muri RDC baburanishwaga kuva ku itariki 25 Nyakanga ubushinjacyaha bwa gisirikare kandi bwa barigaga ibyaha birimo iby'intambara kuba mu mitwe y'iterabwoba igambiriye gukura ubutegetsi ndetse n'ubugambanyi n'ibyaha bashinzwa gukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru aho M23 igenzura uduce twinshi tugiye dutandukanye icakora abenshi mu bakatiwe ubwo gupfa bakatiwe badahari kuko leta ya RDC itigeze ibata muri yombi Minisitiri w'ubutabera muri RDC Constantin Mutamba yatangaje yuko Nangara bagenzi biwe bazashyirirwaho impapuro mpuzamahanga kubata muri yombi kugira ngo bafatwe mbere yo koherezwa muri RDC kugira ngo babashe kuba bohanwa Minisitiri Mutamba yunzemo yuko igihano cy'urupfu bahawe kizashyirwa mu bikorwa nkuko urukiko rwa gisirikare rwabyanzuye nga muri Kongo rero inama ya minisitiri yigeze guterana iza kwemeza yuko igihano cy'urupfu cyongera kugaruka ngaha muri Kongo kugira ngo kibashe kuba cyohabwa abantu bamwe na bamwe bazajya bafatwa mu bikorwa byo guhungabanya